Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Mbere yuko tubashikiriza ano makuru twabateguriye ni mu nkundire mbashikirize ingingo nkuru agiye kwibandako. Imbonerakure Haruna Mustafa yo mu Ruyigi ihejeje kunyuruzwa Igitega. Bihejeje kuba ubungubu aragirizwa kuba yarakoranye n'abatutsi, nico abaje kumunyuruza baje bavuga. Turaza kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Turaza no kubabwira byinshi biriko biravugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Howe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo ko ducijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Ruyigi. Imbonerakure Haruna Mustafa yo mu Ruyigi ihejeje kunyuruzwa Igitega. Haruna Mustafa yari umwe mu ndongozi z'imbonerakure mu ntara ya Ruyigi. Avuka ku mutumba Murehe komine Ruyigi mu ntara ya Ruyigi. Mu kazi ka misi yose Haruna Mustafa yahora ari umushoferi muri Kopeke Ruyigi, ariko haraciye igihe yirukanywe kubera ingorane afitaniye n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ruyigi. Mustafa afise imyaka 35, arubatse, afise ingo zibiri, ni umuvyeyi w'abana batatu. Nk'imwe mu mbonerakure zikomeye mu ntara, Haruna Mustafa azi amabanga menshi harimwo n'amabi yagiye arakorwa mu Ruyigi nko kunyuruza abantu. Haraciye igihe azanye umugore wa kabiri, ibyamuteje ibibazo bikomeye kubera izindi mbonerakure zamwagiriza ko yazanye umugore wo mu muryango wa Maji Barankitse arongoye Shalom. Kuva ubwo Haruna Mustafa yarageraniye amatati akomeye na Gerard Barutwanayo arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Ruyigi, co kimwe n'izindi ndongozi z'imbonerakure. Abo bose bagiriza Haruna Mustafa ko amena amabanga y'amabi akorwa muri iyo ntara maze akayaha Maji Barankitse. Gerard Barutwanayo yahavuye afatisha Haruna Mustafa, arafatwa apfungwa hose yagirizwa kumena amabanga. Ubutungane bwaramwejeje, arekuwe aca aja kuba mu gihugu ca Zambia muri Nyakanga umwaka wa 2022. Mu ndwi iheze yari yagarutse mu gihugu yinjiriye ku mupaka wa Gasenyi mu ntara ya Cankuzo kandi yarahawe ibyangombwa byose byuzuye. Ifatwa rya Haruna Mustafa. Haruna Mustafa yari yashikiye muri hoteli Ville Dubai y'Igitega. Uyu munsi isaha 2 z'igitondo niho haza imodoka Communauté Double Cabine Toyota Hilux yera y'ibiyo bitabona ifise imparati EI 0507. Imodoka yavuyemwo abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe ariko bafise inkoho za pistola, hamwe n'abandi babiri bambaye impuzu z'igipolisi. Hoba hariho abandi batatu basigaye mu modoka. Bashitse babaza icumba Mustafa yarayemwo, baragenda bamukura mu gitanda akiryamye, bamuzana nabi cane, bamushira mu modoka baca bagenda bamwicayeko. Mu majambo bamubwiye aho bamufata harimwo ayateye ubwoba nk'uko amasoko yacu abivuga: wa muhemu wakoranye n'abatutsi ngo tuje kukubagira ibisiga. Abamutwaye nta mutahe berekanye ariko bavuze ko ari abo muri documentation. Abiwe babajije mu gipolisi no muri documentation Igitega n'i Bujumbura barabura. Ubu hariho ubwoba bwinshi cane kumva atana hamwe bemeye ko bamufise. Abiwe batinya ko ashobora kwicwa, basaba ko nimba Haruna Mustafa afise ibyo yagirizwa yojanwa imbere y'ubutungane akisigura. Uwomenya abasanzwe bakoresha iyo community ifise iparati
ya II0507 watwandikira muri ndondezi kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Twari twababwiye ko tubashikiriza amakuru menshi ariko aravugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Amategeko ategerezwa kubahirizwa mu ikorwa rya dosiye ya Bunyoni bishikirizwa na Akati Burundi. Mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa mbere, ishirahamwe rikristu ryiyamiriza ihohoterwa rya kiremwamuntu Akati Burundi rigasaba abategetsi b'u Burundi hamwe n'umupfasoni arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane ko ihagarikwa n'ikorwa ry'idosiye y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni byokorwa mu muco iyubahirizwa ry'amategeko, amategeko agenga uko imanza zitohozwa cane cane mu bijanye n'ipfungwa ry'agateganyo. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu rikorera hanze y'igihugu rivuga ko ritewe impungenge n'imyitwarariko y'abegereye Generali Arengiyome Bunyoni ku bijanye n'ihohoterwa ashobora kuba yaragiriwe. Akati Burundi ryibutsa ko umugenzo wo guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu ari icaha gikomeye mu mategeko y'u Burundi. Igitabo mpanabyaha kirabihana mu ngingo yacu ya 206 gushika kuri 211, niko iryo shirahamwe rishimangira. Iryo shirahamwe risaba ko ubuzima bwose bwa Arengiyome Bunyoni bukingirwa, uburenganzira bwo kugenderwa n'umuryango wiwe, uburenganzira bwo kuronswa umuburanira hamwe n'uburenganzira bwo kuronswa umuganga butegerezwa kubahirizwa. Iryo shirahamwe risaba umurwi ujejwe agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi CNDH gukurikirana no gutangaza ku mwanya ibiriko birakorwa kuri iyo dosiye kugira ngo utange umuco ku Barundi n'abanyamahanga ku bijanye n'uko iyo dosiye iriko iragenda. Ku bakorewe amabi muri 2015, Akati Burundi ihamagarira gufata nkama aka karyo mu gusaba ubutungane kuri leta y'u Burundi. Iryo shirahamwe ryemeza ko General de Police Arengiyome Bunyoni yari kuva ku ntsinzi ya CNDD-FDD muri 2005, umwe mu bihangange by'ubutegetsi bw'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, kandi ko yagize uruhara runini cane mu gukubagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri 2015 bivuye ku kindi kiringo cyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu c'u Burundi Nkurunziza. Arengiyome Bunyoni yarengukijwe kuri uyu wa mbere imbere ya sentare ntahinyuzwa kugira ngo igire ico ishikirije ku kijanye n'uko apfungwa by'agateganyo canke ko arekurwa by'agateganyo. Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yaciye arungikwa ubwo nyine mw'ibohero rikuru rya Ngozi, uburaruko bw'u Burundi. Ibyaha 5 biramwagirizwa: guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwirondera inyungu zidaciye mu mategeko, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no gusuzugura umukuru w'igihugu. Urumva ko muri ibyo byaha leta ya Generali Evariste Ndayishimiye iriko iragiriza Generali Arengiyome Bunyoni atabyaha by'agahomeramunwa birimo Generali Arengiyome Bunyoni yagiye akora kuva CNDD-FDD yafata ubutegetsi. Biraboneka ko Generali Evariste Ndayishimiye atabutungane ashaka guhereza abanyagihugu. Naho abanyagihugu bamwe bari batangiye gushima Generali Evariste Ndayishimiye babona ko hari ibyo ariko arahindura ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko byaragaragaye ko ariko arahenda abarundi atacintu na kimwe ategerezwa guhindura, ahubwo ari ukugira ngo yigize kure wahoze ari umukeba wiwe w'ibihe byose kuva batangura kurongora igihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu batari bake bakaba bariko barasaba bashimitse ko ubutungane bwaboneka kuri Generali Arengiyome Bunyoni akabazwa ku byaha bikomakomeye yagiye akora, harimwo gusesa amaraso, gutuma abantu bamwe n'abandi bangara. Murazi incabwenge ziri hanze y'igihugu c'u Burundi kubera Generali Arengiyome Bunyoni zagiye zimuhunga. Murazi amabi yamuranze, aho yanahohoteye abo mu muryango wiwe kugeza naho abagandagura ku manywa y'ihangu izuba riva. Birababaje kumva leta Evariste Ndayishimiye iriko iramwagiriza ibyaha bidafashe, ibyaha bitagize aho bihuriye n'amabi yaranze Generali Arengiyome Bunyoni.
leta ya Varisito Ndayishimiye nidafata ingingo ngo ihane Generali Arengiyome Bunyoni izaba igaragaje ko ataco ishobora guhindura kandi bizaba biteye isoni bizatuma nawe isaha n'isaha abarundi bazahaguruka bakamwiyamiriza amaze bagatora ubarongora abereye uzaza ashaka kunywanisha abarundi ndetse no guha abarundi batari bake ubutungane. Bamwe mu bagumyabanga babonaga ko Generali Arengiyome Bunyoni ari urukiza rwabo ubu nabo bari mu bwoba bukomeye cane baribaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'ifatwa rya Generali Arengiyome Bunyoni. Barafise ubwoba ko nabo aribo bagiye gushikirwa bagafatwa kuko amabi menshi Generali Arengiyome Bunyoni yagiye ayakorana na bamwe muri abo bagumyabanga kandi bari bakomeye mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Barafise ubwoba ko isaha n'isaha Generali Evariste Ndayishimiye nabo azabafata akabapfunga nk'uko ariko arapfunga Generali Arengiyome Bunyoni. Ariko bamwe n'abandi bakabona ko Generali Evariste Ndayishimiye bizamugora kugira ngo amenye gutandukanya abo bari kumwe ndetse n'abari kumwe na Bunyoni kuko ubu ngubu abagumyabanga bari mu gacerere gakomeye cane, ntago bashaka kugira ikintu na kimwe bashikiriza kuri Ndayishimiye ndetse no kuri Bunyoni. Evariste Ndayishimiye nawe akaba ari mu bwoba bukomeye yibaza niba ataco abagumyabanga bariko barategura muri no minsi batari kugira ikintu na kimwe bashikiriza. Murazi ukuntu Generali Arengiyome Bunyoni yarakunzwe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugeza naho umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo yamenyesheje ko ifatwa rya Generali Arengiyome Bunyoni atigeze arimenyeshwa. Impamvu atigeze amenyeshwa iryo fatwa rya Generali Arengiyome Bunyoni ni uko nawe yari mu mugambi wo gutembagaza Generali Evariste Ndayishimiye yari afitanye na Generali Arengiyome Bunyoni. Evariste Ndayishimiye akabona ko iyo abimumenyesha ko agiye gufata Generali Arengiyome Bunyoni yari guca amuburira Generali Arengiyome Bunyoni akayanyaga agahunga. Ari niyo mpamvu Evariste Ndayishimiye yahise afata ingingo yo kujya gufata Generali Arengiyome Bunyoni atabimenyesheje Reveriyano Ndikuriyo. Kuva Generali Arengiyome Bunyoni yafatwa, Reveriyano Ndikuriyo ari mu kacerere gakomeye kandi arafise agahinda kuko yakundaga bikomeye Generali Arengiyome Bunyoni. Akabona ko ibyo ngibyo Generali Arengiyome Bunyoni ariko arakorerwa nawe isaha n'isaha azabikorerwa kuko biraboneka ko ari we mukeba asigaye wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuba Evariste abona ko urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ari we mukeba wa hafi asigaye, biboneka ko Evariste Ndayishimiye ashobora gushaka ingingo zituma nawe amupfunga cyangwa se akamukura mu burongozi bw'umugambwe. Yaranabitekereje mu minsi yabanje ariko abona Reveriyano Ndikuriyo arafise abagumyabanga benshi bamukunda kandi bamuri inyuma, abona bitamworohera. Ariko aho amaze kwikiriza Generali Arengiyome Bunyoni ariko arategura umugambi ukomeye ushobora guhitana Reveriyano Ndikuriyo. Hari amakuru menshi turiko turabatohereza kuri ibyo ndetse n'ibiriko biravugwa cane ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Turaza kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Weco usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza kuguvyondaho kugira ngo uko zicisheho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.